Hahimbajwe kuri uno wa gatatu musi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiyayuramutwe mu Burundi. Uwo musi mukuru ushitse mu gihe hacibonekeza abadandaza ivyo biyayuramutwe co kimwe n'abavyihereza, bivugwa na Nduwimana Desire, umuvugizi w'igipolisi. Hano iwacu mu Burundi uwo musi turawuhimbaza nk'abandi. Hari ibiyayuramutwe vyinshi biba vyarafashwe n'igipolisi gifatanije n'abanywanyi mu rwego rwa Comité Mixte de Sécurité. Birafatwa mu misi izi vyaragenda guturigwa. Ni ukuvuga rero yuko ibiyayuramutwe hano mu gihugu n'uyu musi biracakoreshwa. Turafata vyinshi bije bijabutse imbibe z'igihugu, hanyuma hari ibirimwa, hari ibindi biza bivuye mu mahinguriro. No kuba yuko biradandazwa, biracanyobwa, biracakoreshwa n'abantu batandukanye mu myaka itandukanye. Hari abato, hari abakuze, mbere tuvuga abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, biracanyobwa mugabo birahanwa n'amategeko. Uwo muvugizi abandanya avuga ko naho bagerageza kubifata bigaturirwa, ntiharagera ko bihera mu Burundi. Amafaranga menshi vyinjiriza ababidandaza ngo ni kimwe mu bituma baguma babidandaza. N'ubu Desire Nduwimana: Ica mbere gituma abantu nk'abo bonye babidandaza bavyirukira nuko ivyo bintu bigurishwa amafaranga menshi cane, birazimvye. Abo rero baba bashaka kuronka amafaranga batarinze gutama, birazimvye. Hanyuma rero ku bavyihereza nabo, igituma ibiyayuramutwe bashobora kuvyihereza biratandukanye. Hari ababinywa kugira bumvirize, kubinezereze, hanyuma abandi nabo bakabinywa kubera gukurikira abagenzi. Nakari karanywa urumogi, ariko aranywa sinzi za booster, sinzi n'ibindi nyene vyitwa ngo hinge numvirize, ugasanga yagiyemwo gutyo. Abandi nabo bakabinywa kubera batagira gihanura, usanga ari abana bato bato, ugasanga bagiye kubinywa kubera babuze ego witwararika indero yabo. Hanyuma hari abandi nabo babinywa kugira ngo barabe ingene ngo babaramara umwanya, biyibagize ingorane bafise. Ugasanga nk'umuntu bitameze neza muhira, ari umugabo canke ari umugore canke umusore canke inkumi, yagiye kwiterera mu biyayuramutwe, urumogi n'ibindi. Valentin Havyarimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ABMPD, rimwe mu mashirahamwe mu vyo akora harimwo kurwanya ibiyayuramutwe, yigana ko mu bavyihereza abenshi ari urwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 35. Abo nabo ahanini ngo bakaba ari abo mu bisagara bitandukanye. Bamaze kuvyihereza, Valentin yemeza ko abo bahura n'ibibazo bitandukanye, harimwo indwara zandukira nka sida, indwara zo mu mutwe n'izindi. Urwaruka guhereza ibiyayuramutwe ni rwinshi, bivanye nuko bamwe baraheza amashuri bagaca bahura n'agakuku, bakibagira n'ivyo bize mu mashuri. Murazi ko bagira entrepreneuria, mugabo ugasanga baravyibagiye. Uno musi rero igiti gica abajene bihereza ibiyayuramutwe ni benshi, na cane cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndavuga na Ngozi, Rumonge, Makamba na Muyinga. Usanga hariho abajene benshi, kandi bamwe muri bo bafise imyaka kuva ku 15 gushika ku myaka 35. Nibo rwaruka rubangamiwe cane nuko kwihereza ibiyayuramutwe. Hariho rero urwaruka rwihereza ibiyayuramutwe biciye mu maserenge, ya maserenge yo kwa muganga, sinabaganga bavyize. Abo bantu rero no kuvuga ngo kubera urukundo bafitaniye n'ubukene barimwo, bacafata ya serenge bakayisangira. Eric agatangura kitera, agacamba nka komiseri, twese tugahanahana. Muca mwumva neza yuko hari umwe muri twebwe agena n'umugera wa sida, ashaka guca twanduza canke
ya hepatite B na C igaca itwandukira ngaho oye. Hama ikindi gikunda kwibonekeza ni izi ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Naco gituma mu byo dukora kenshi turakunda guhimiriza abo bantu kwikingira. No kuvuga ngo irya mibonano mpuzabitsina bakora iyo bari muri ya marigara ntibikingira bagaca bandura ya IS, za ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Ikindi igituntu, harimo umwe agwaye murabizi ko usanga bari muri ya marigara, murabizi yuko guhemanira ko igihe abantu bagwaye igituntu, ibyo navyo ni kimwe mu bishobora gutuma abo bantu bashobora kwanduzanya ico gituntu canke ibiga bikoresho bakoresha. Murumva neza yuko amariske rero y'indwara ni menshi. Si ivyo byonyene gusa, kubera n'ubuzima bwabo nyene babumeze, hari nabo usanga afise ibikomere. Ivyo bikomere vyavuye kuki? Hahandi bitera za nshinge, kubera arashaka kugwitera nabi ku mutsi, hama umutsi ukavyimba iki, ama infection agahera ngaho nyene. Hama n'indwara zo mu mutwe nazo nyene zirafata. Muramaze kubona ko ari abantu bakuraho bakandura indwara bakagwara ibisazi kubera iki? Ivyo kwiyereza ibyayuramutwe bivanye n'umutwe w'umuntu. Mugabo umuntu hanini ivyo dukunze kwibonera n'umugera wa sida, kuko ari amankete yabaye amankete yitwa IBBS yarirekanye yuko abihereza ibyayuramutwe biciye mu maserenge igiti gikinica abandi umugera ari kinini gose kandi ku buryo buteye ubwoba. Abo bavyihereza kandi ngo akenshi ntibitaho ivyo kuja kwa muganga, igituma bigorana gukurikirana ubuzima bwabo. Vyiganwa na Nsengiyumva Eric, umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe BAPUD. Nsengiyumva asaba ababijejwe kubafasha, gutyo amashirahamwe ari muri ico gikorwa aronswe amavuriro ngendanwa, ico bita clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa. Niyo bari ikibazo dufise muri uyu mwanya kijanye n'amagara y'abantu, nuko abo bantu bakoresha ibyayuramutwe batemera kuza kwa muganga. Bidusaba ko tubasanga iyo bari. Ubwa mbere niwo muntu wa mbere ubwira ngo tugende kwa muganga, ngo banze umpa amahera nje kwa muganga. Imbere kumutwara kwa muganga ati banje banze umpa amahera kandi agwaye, ngo mbanze ngo ngura akantu ngo hama ngo je ngo tujane kwa muganga. Urumva nk'ivyo niko bitugora. Naco gituma mu byo dusaba kandi turasaba yuko twebwe amashira hamwe baturonsa ivyo bita ama clinique mobile. Ama clinique mobile nuko dukora ama clinique mu miduga, tugashiramwe imiti, tugashiramwe ibipimisho, abo bantu tukabasanga iyo bari. Abo bantu tubasanze iyo bari twebwe biradufasha gusumba kubazana. Ikigo Yezu Mwiza kikaba kigiye kwakira abantu bihereje ibiyayuramutwe mu kubaronsa imiti yo kubiheba. Muri ico gikorwa nyene amashirahamwe ABMPD na BAPUD akaba afise igikorwa co guhimiriza abavyihereje.